Ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Kuri ubu ngubu nibidahinduka igihugu cacu c'u Burundi kirafise ibibazo bikomeye cyane. Ni nyuma yuko hibonekeje ibikorwa bitandukanye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mwarumvirije ibijanye n'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije amabi ariko arakorwa mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abene gihugu yavuze ibintu bitandukanye, ariko nanone abene gihugu bariko baragaruka ku ngingo zikomeye cyane zafashwe zo kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nayo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ibihangange birahejeje guhangana n'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Ni mu gihe amagara ya agatorwaso ageramiwe. Mwarumvirije ko hari umujenerali yarungitswe kugandagura uwo agatorwaso. Reka nsubire ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kuri we wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, namwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ndabaye kaze kuri iri genekerezo tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguhe kaze kandi ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari yanyu idonido. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira, biravurwa ko atagifashitiwe ingingo ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu turashobora kuba twakisanga ubutegetsi bwasambutse. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye ariko aravugwa ko n'ibihangange bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, ibihangange biri mu buhungiro n'ibindi bihangange biri mu karere k'ibiyaga binini bitavuka mu gihugu c'u Burundi. Igihugu kirashobora gusambuka nyuma y'amakuru akomeye cyane abasirikare b'u Burundi bariko barashikiriza abagwanyi batandukanye, nyuma yuko imigwi mishasha iriko iribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije Red Tabara, mwarumvirije umugwi wa LARP. Ivyo vyose tubandanya tubashitsa ko muri aya makuru yacu abahejeje kudushikira. Umugwi wa LARP warahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega ugafata igisagara ca Bujumbura n'ibindi. Ni mu itangazo washikirije ku rubuga rwawo rwa X rwahoze ari Twitter. Amakuru akomeye cyane adushikiye nuko uyu mugwi woba uriko uratererwa n'abahinga mu vyerekeranye na politike, ukaba uriko uratererwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Haravuzwe umuhanuzi yibonekeje mu gihugu c'u Burundi abwira umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye kutururikira ku kibuga c'indege i Bujumbura. Vyose turabigaruka ko mu makuru yacu dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Haravugwa ko mu basoda b'igihugu c'u Burundi ariko haravamwo bace bagaca baja mu mugwi mushasha wa LARP. Ivyo vyose nk'uko tubishikirizwa n'umwe mu bajenerali yahora adushitse ko amakuru akomeye cyane ariko atashimye ko tuvuga amazina yiwe ku mvo z'umutekano wiwe. Biravurwa ko abo bajenerali bariko barinjira muri uwo murwi bo binyegeje muri ka karwi karahiriye gutembagaza umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye. Reka ndabareke mubanze mwumvirize amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye yashikirije mu nyuma muraza kumviriza amakuru yandi tubandanya tubashitsako. Igihugu c'u Burundi kiri mu mazi abira nyuma yuko harimo abategetsi bariko barashiramwo mabisi. Ntaco muha amaboko
nzana raporo y'ibyo umaze gufata kuva rutagura urugamba ubu ntabyo kuvuga ngo icyo wese yerekana ibyo raporo resulta palpable marine va hasi ubunyene ko mwafashe aba bapolisi baba basoda fata mudafata kuko jewe ndazi fraude ziriko ziraba ni crime organisé birafise abitunganije neza ntimushobora kumbwira ko mu mazi atabicanye niho bicanya gutaho tuve hasi twese atarubavuye bwira bene gihugu barereke ivyo bintu urazi umucuruza nawe yitangira ututagisi baramuhombeje aratashe kuko bacamukonkerasa urumva bariko barica abari beza birabanje kwangiriza ibi vy'amadolari nagandabwira dutangure isekeza ryitwa natwe kuyarondera uko nabo bagize isekeza ryo kuyafata natwe tugira isekeza ryo kuyafata kandi ndazi ko iryo sekeza rizoba kandi tuzorutsinda iki kintu kirakomeye kandi tuyihe deadline ukwezi kwa mbere nze mvuga ijambo rya bonane vrema tuzosabwira inama imbere y'uko ijambo rya bonane riza imbere y'uko tugira ujya munsi mukuru tuzobanza tube twagize evaluation neza twese tuvuge tuti ngibi ubu Burundi burashobora kwinjiza amahera kandi mwumvise yuko uko kwezi twataguye rugamba twataguye neza ro 15 September muga murumva yuko uko 10 dutaguye gushikana amahera ari yateguwe twogwana mosanga amahera yahora yibwa ari menshi cyane ahubwo tuzoronka arenze aya madolari yakurikire kuva umuntu ari ku rubibe muyakurikire mubona havunjishirijwe tuyafate hanyuma tourisme y'u Burundi nawe yinjiza amahera transport amadolari aje muri circuit economique kuko handi hoho be murazi igituma mubona shiramo ingufu be murazi yuko banki mondiale na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira ahaje ari cyo n'ubusuma wa mbere murazi kwagirizwa kwari wewe urgira iturire kwari wewe ufraude amadolari barabinyagirije ndababaravura ingene bavuze ngo ujya todo shanje bugituma ngo zitangana ngo twebwe ngo tongoreyere ngo nijya kuri marché noir ngo hanyuma ngo twebwe uca tugumiza hasi ngo ubwira duce tuyajana kuri marché noir ngo yarenda ko ngo niyo ngo jewe carye ngo niyo tugabura abategetsi wibaza uri kurazira umwasi w'igihugu ariko yica igihugu umukuru w'igihugu akaba ari wavyagiriza jewe umunsi twabafashe neza erega burya Imana hajya irashobora kutwugurira akantu akarengo ikakugurura tugafata abantu sinzi ubwo tuzobacira je nibaza ko tuzorucira kuri stade kabisa kuko biramara amaji biriko biraba itegereza kurwana rero ikintu rero twokora nuko tugerageza ubu abo dukorana bose tubafashe tubasunike iperereza ntimujeje guperereza umutekano gusa erega n'uwo munda n'umutekano abantu babuze ifumbire bivuge kare uti tubona ifumbire itazoboneka mugaperereza murajya amayizine mukajayo muti ubwo ifumbire izoboneka kugira ngo mubimbwire kare mbe ndagwana urugamba rutaraza imbuto itazoboneka mubibone kare ikintu cyose kizoba mukibone kare mukitubwire hakiri kare dukure ikintu cyo kwamatuko tudiridimba abene igihugu tuja kubasambuza ivyo bamaze gukora mu kajagari kandi ariko twari kubereka inzira itumbere kuko nk'ubu murabona ko igitego ingene ariko bakabihuta twe twarasabye tuti nimupfume mugira amaborone yahazoca amabarabara hose kugira umuntu niyubaka basavuge bati aha ntimuhubake mumenye ko ari ibarabara n'imiburi nk'icyo none gushinga amaborone y'amabarabara azoca ivyo dutwara n'amezi 3 samura basunika abo bajejwe ibikorwa kuri terre aizo opito komino dufise aba engineer mu komini yariyo yose kubera iki mudafasha gusunika abantu none babuze aho bivuriza reka ndabera iki je nagize ingorane mbonye mu gisagara cya Bujumbura abantu bagwara korera none mbwira mu gisagara bagwaye korera mu Burundi bwa bimeze gute nakamara amazi akayase
nibara je naramaramaye mugabo muri santre wamenga ntibamaramaye bubu je niruka ndondera ingene tworonka amazi muri ajya amakaritiye populaire nja kurondera ingene tugira amaforage ntuze wo muri batabeje ni travara vyibuka ya mugisyo nasanze hari ibara gitwibara reka banywa amazi murabona ahantu mu birombwe bakwemwe amatafari amazi agacatega hajya n'amazi ava mu matwarete yimwe acajayo nyine niyo banyu bwira ujeje batabeje ni travara irukunyaruke nico gituma twaciye tugira komande muri ajya amahera de tournema komande y'ibimashini byo kuzatagira amaforage basi tuze turatabara vyihuta ahantu mugabo naho nyine administration nabo gataka kimwe ibonamo meri nabo nyakara kimwe kabisa iwanga wangira uko nyene umenga korera ntacibabwiye abantu ariko bapfira ko iyo niyo security mbi mugabo cyane babwiye je ndazi yuko nko mu ruziba bonyene baranyemereye ko bashobora kwibakira amarobine bonyene kabwiye none ubu bidombo nabushikijana butonze aha mwebwe mwonanirwa no kwinjira amarobine bati twebwe nyene turayibakira kizi buduhaye amazi urakoze mugabo ndazi ko nosubirayo nosanga hakiri ya marobine nyene nahasize nabwiye meri none gufata mukakonekta electricité kugira ayo mazi aze ijoro no murango ivyo binaniranye amajahe hariho aho nasize aha muri mirango navuze ngo bajabutse yarajabutse ga mere de la vie barajabukije ya pave ahantu nasize musitani agacavuga ngo bajya ngo babijeje ngo niba bari bo bandika ikete basaba ngo yuko ngo rijya barabara amapave bo yashirikurura kugira ngo bacisheyo itwiyo cyarambwira musitani wewe nyene ni wari wijeje musitani yaro sabanze yaratoboye muga ni wimagine kuba ari wabwira abandi kwandika ikete aho musitani wenyene ari ahubwo yacahamagara ntuze ARB ngahanyene ati nyaruka hane cyo tabara kandi namaze kwacha mukajya hakurya none iyi pave twaze yuko isambuka atariho muri ni mwebwe mubikora ARB nayo igacicako amazi agacajabo hanzosanga atarajabuka yarajabutse ga ya pave barajabukanye itwiyo sawa imbira none ntimuzi ngene nabigeza nakamaramaza kubona dushobora mbe murazi ngene bangwanijeka reka muri rekidezo hari umugabo yitwa Inosa yaragwanije ujya mugambi ngo uyu mazi ngo ntibabigize tekinikema ngo bizoca bisambuka ejo ngo mbere ni mabi ahantu twajanye n'akamashini gapima nuze irobine yose nabaza kuyipima ndaba ko amazi ari meza twajanye n'abafise akamashini tugaca turaba rezilita za laboratoire yabo na rezilita z'ako kamashini kiwanje tugasanga zirahuye muga yarabigwanije neza ni dayimoni ryango yanka iterambere muri iki gihugu cyacu akantu kose kaza guteza imbere igihugu gusanga bakirutse investisseur aba investisseur biriko barirukanwa bangapi birababaje murabona hamwe navuga ni ngira nite ku rutare twimba inzahabu nyinshi kuko dufise inzahabu nyinshi muri iki gihugu twimba inzahabu tugire izina ya marble conseil des ministres iravyize byose turavarije hageze gushira mu ngiro byose baraburoka ushikaho uw'inzahabu wewe bamwatse igiture cy'umuriyaride yumvira nano umuntu akigiture cy'umuriyaride mwumva tudakomeye mu Burundi umuntu yakigiture cy'umuriyaride umuriyaride wo utunga mu nzu nyene ugatwara nyene ukabika muhira nyene ngo bidafise umuriyaride kugira ngo kuko barabona bati zo zahabu twozibra kuko tuzoca twimbura iziyongera ko nubwo tuzoca turonka ibirijana ku kwezi inzahabu tuteranya twatunda amakoperative yose yahora ariko aregeranye none mwumva Burundi butokira kuzahabu gusa marble muri aka karere nitwe twenyene dufise marble iyo izine yari ikeneye amahera amakeye turabwira ministre wa finance wewe niwe tugihaye uzoruhuka iyo izine tubonye iri kuragenda baramubrotse ubu ni jewe navyifatiye mu ntoki nta kundi none ngire gute ukabona abantu mugenda nabo n'abafonctionnaire naho saba fonctionnaire ni mu industrie affaire naho nyene je nabonye kuko hari igihe twari ko turondera ifumbire abarundi no bagiye kutuvuruga turondera ifumbire no kurondera isukari abarundi no bagiye kutuvuruga n'igitoro n'abarundi nyene bagiye kutuvuruga ndazi yuko twagiye kugura amashini yo gukora izine izogira ntuze fair
baragize ikintu ndabona ko arimo sabotage turiko turironderera ahandi kuko twarabonye ko hariho abantu bacagira ngo bloke hari n'abantu baza kuvuga ngo Burundi hagiye habe kudeta ngo mbega ayo mahera muyajana gukora iki ari abarundi tuzotera imbere gute ni ukuvuga yuko umutekano turafise inzego z'igihugu ziriho amategeko ariho ubu tugezaho rero igihugu cagira kiduge hacaba abandi bitambika abo rero natwe twitambike naye ndi muri ubutegetsi bw'igihugu bwa mwese amurishatse uburyo n'ibihetse tuve ngaha twese twigiriye inama yuko ubu tuvuye hasi tugire sineregi kurya bariko bagira sineregi mu manza z'abaforoderi iyo sineregi tuyigire no ku bantu bose batubloka iperereza ribirabe hose abo bajede bose bagwe bakurikira mwese atari bavuyemo dukurikirane ubuzima bw'igihugu hanyuma murabekorera mwe duca dutangura umwaka uza vraiment twese turi ku murongo reka mperaje ubwo rugamba nego cyane cyane je nkeneye yuko tujako inama tuzosubira tuzeje twiyaga umugani mwashikirangaje muzobanza mwicare hamwe mutugirire icegeranyo neza tuvuge tuti ya kampanye yagenze neza kuko ibintu bimeze uko mukazobona tumaze nk'ukwezi dudafashe fraude muze muce mumenya kandi ubu urabona tuko dufata ivyinjira byahora byinjira byinyegeje mugani turafata ibisohoka hajya bo baguma bisohorera kujana ibintu hanze mu bisanzwe ubanza kuzana kontra mufitaniye n'abafurunisi uyizanye bagacaga uburenganzira bwo export kuko ndagenda babwire burya abarundi baragenda murabe aho mu mihana bararya ibyo kurya basigaye basesa kubera iki vyerekana ko babuze isoko hajya tugize amasoko aho bashorera tugaca tubona l'excedent dufise tugaca tumenya abafonctionnaire mu bisagara bakeneye ibyo kurya bingana iki tugaca ibyo birenga ko tubishora bikazana y'amadevize mugakobera ka soko uca usanga umuntu arateka ngo bongera ngo abashitsi baraza kuza atabaza kuza akabatekera ibyo kurya mugaba babandi nabo bazi ngo bazi ibiharuro byinshi bagaca bavuga ko kwashi yiraye mu Burundi iyo mbere nk'umuntu yandika icegera akavuga ko kwashi yiraye mu Burundi je ceneye ndayerera ko sinzi intara zirimo kwashi uboneye gatonze ba guverineri umuntu avuga ati waje je ndabona kwashi ninde nta numwe urashobora guhura n'ubwaye kwashi nk'aba bandi bavyari ntahekana ugasanga umwana si kwashi so kubera yafashwe nabi none ufise nk'ubwana butatu bwose burutana amezi erega hariho abantu bavyara kabiri mu mwaka bariho kabiri mu mwaka aha mubona kandi ndababwire naco ni danger rero nagira ndababwire mu bintu mugiye kwigisha ntidushobora gutunga dufise abaryi bangana ukuraho urugero abantu bariko bavyara ko rurenze urugero kabisa ni ukuvuga iminwa irya yabaye myinshi cyane none murahariye ko atabavyara kabiri none avyaye mu kwa mbere agaca asaba mu kwa gatatu kwa kabiri hariho umudamu yigeze kutubwira ngo urumva ngo umugabo ngo yavuze ngo nukumukanda ngo hewe wazasubira kubavuge urumva nta ndwi zibiri zaheze adasubiye gusama yaciye asama yabyaye kabiri mu mwaka we ndamuzi kuko umugore we yavuze ati yaravyaye aranka kuvuga ko yavyaye hanyuma muko mugabo abwira uwundi mugenzi we ati kandi umugenzi we twari turi kumwe ati nari bagihubwira naribarutse ngo ntwizi no kukwibarutsa ko naje ngoya ngo n'uwundi ngo ntiwarubizi ngo no kukwibarutsa naraje ngoya n'uwundi urugero turiko tuvyara ko n'urugero ruteye ubwoba igihugu ntigishaka gutera imbere turiko tuduga kuri mwene ivyo navyo mugume mubireka none rero ico nosaba abajejwe umutekano cane cane mutangure kuja inama mwebwe roho komandema hariho imyidogo numva yuko aba ofisiye bo munsi yanyu mudahanahana ivyiyumviro burya abantu iyo bavugana bubaka vyinshi
ubaka byinshi mpora ndavyumva mugabo je mpora ndabwira ntibujya rero bashaho nta umurongozi ari hejuru afata amadosiye menshi ntashobora kukwibuka wewe waguhamagare ahubwo wowe provocare zordre none niko kibwebwe namwe muri munsi y'abarongozi banyu muda provocare zordre nakuvuga uti cekwe nari ifise ikintu nagira ndamubwire yo pangira akakarere ati mugarase kunyakira provocare zordre mugabo nabo hejuru namwe ibuka gukomunika beka bo hasi izi message kuzamura hano tu message Jemwe namona ba ofisiye banyandikira hayi je ndabikunda cyane iyo mbonye mu ofisiye yanyandikira kandi aranushaka kunyandikira ariko arandamutse mugaje je ndaza ariko provocare zordre yumva ingeri igihugu gihere kuko mu ofisiye adwa akonete ingeri igihugu kiriko kiratembera mu bisata byose kandi umuhaye mukavugana araryoherwa cyane ndashimira aba ofisiye mwe bahora munyandikira kweri yego hariya ba generale Tobias nisa baranyandikira ka message ndamutse nanje ngaca hahandi wabo kamuhamagara ntiwamugabo nayo iwanyu mwe mugiye gukena kuko nimuvomera mugara mpaye ibitsinda nisa hariya muri birari iwabo barakundana cyane yampaye ibitsinda rubona na madowadowa ndiko ndabigwiza cyane ruguru jewe ihirajya nkakuza ndondera abaka nagize se ibitoki bya rubona kandi twebwe nasanze biba binini cyane mugabo birebire gutya mugabo bikama binini hanyuma ngize imitsindi itatu mbona iravuye mu kintu ngira ndabitera ubu rero nateye byinshi cyane n'amadowadowa rero nca ndabona ko yohakunda iwabo rero barampaye imitsinda n'isaha simara cyane ngirigiye muri siporo abo ntaraci iwabo ejo muzobona ndahacaza ndabahamagara ngo ingene hasa nafapase ibi ndiko navuga vy'ugwaruka naciye hariya mu Gweza nadugiye mu Gatoki n'amaguru mbona n'ugwaruka gusa ndabura umuntu bafise imyaka 50 sinzi ko mubizi nagize ubwoba ndabona ubwo gwaruka aho sanga hari aglomeration ugwaruka gusa ndavuga none abantu tuzobatungira amajahe hamuvuga ngo shomaje hari umuntu abiraba akavuga ati tega nzokurira amajahe Ege bariraba mu rugo ugasanga bafise imyaka umuto yafise imyaka 12 ugasanga abantu 8 araraba ati none ngahanzo kurira bajahe ndigiriye ndagiye busoka burya ntimuvuge ngo bahunga ibintu mugabo hari abandi bahunga ku buto bwabo kabisa ibito none nk'umuntu agurisha itongo agaca yigira naravye bajya muri serbi bajya bagarutse umuntu aheba 10 miliyo n'umutaho ukomeye naravye abajene bamaze kuja muri business bageze kure cyane ubu twavuze ko tububakira centre de vente y'ibintu byabo kugira ngo dukreye amasoko mugabo je ndabona mu Burundi nawo utanguza ibihumbi 300 uraduga bigakunda je n'ibintu nirwa ndibonera namwe muri mu ntara murabibona abajene bemeye kuja muri ivyo muhungu wahajya mu gaseke we yabwiye yuko barinjiza miliyoni ku kwezi yibereye muhira nuvuga yuko kashobora mwebwe rero cyane akabanda bahanure aba officier militaire police no mwigendereza ni muji nama muzamuhejeje ibindi byose biri top kabisa bimeze neza muji nama hanyuma ikindi nabonye kuko namandabumviriza muri ko muravuga ibintu bijanye gestion logistique ni muje hamwe mugire programme muce muvuga les priorités kujya uburundi budafisa mikoro menshi niko buca buza baragira buti année 1 année 2 année 3 année 4 muzosanga twedushitse kure cyane mu bisata byose hano bivuga no mu butungane muticaye ngo mugire plan naho nyene erega mu butungane nababwiye defo nabonye burya mu butungane mufise defo de commande chef de commande manara kandi yishwe n'umunyepolitike no politike niyo yayishe ubutungane bico sinzohegeje kuvuga kuko twe twasanze magistrat supreme yabaye ministre wa justice abakose muri ministre ya justice bashaka kwitwa aba magistrat murazobira bashaka kwitwa aba magistrat burya niho bintu byatayofira bavuze executive na judiciaire uva haciye aba confusion
no kuvuga yuko commandement ya justice je asoma je bwirizwa shingiro ngira ngo kugira ngo masoma Bibiliya niko bwirizwa shingiro nzanasoma ngo ngo ndaba noba nihenze antuka usomye ku supreme ikijejwe no kuri hariya muri residence irashikanye nigira inspection kwa kurikiza amategeko n'ibiraba byose oro twasanze umenga muri jurisdiction umwe wese avuga ngo je ndi independent par rapport à la hiérarchie noneho bica biranamanuka nasiye kivuga ngo ndi independent par rapport ya y'utwara cour tribunal ngo ndi independent we nukorako ibintu bavuze bati murahanuza burya uri muri residence ashaka guhanuza muri grande stars kuko mwebwe mutegeza kubona ko commandement imeze neza rero namwe muji inama nk'ubu president wa cour supreme agahamagara wa president b'amakuru d'appel grande stars tubigire gute tugire plan twese turabe mu butungane cyo tugiye gukora hanyuma nibabankira muze muce mumbwire nibavuga ngo mwamenje ko mwagize inama ubushikiranganji butarimo iki kintu cyo kuja inama ni ikintu gikomeye kuko niho muvurana reka nukuza muragira no initiative ukamva ati none izi maze zitaba execute ziga nabibonye mwo bugaba navyo nyene kabisa execute bibanza buryo rya munsi nariboneye ivyo mbona je note hajya na nsubira kuja muri laboratoire kwiga kabisa habijya murashobora kwiga mutibwejeje kurikida izaheze duce turabizi dushayi zadugashanye nazo tuzikore mu nzira duce rero tugira plan nziza yingere tuzozimanza tuzinyarutse none nk'ubu twasigura ingene imanza zose zinyaruka iza penale ziranyaruka mugabo hageze ku makonflisos kubera iki ataza bimwe byo kugurana rego tu initiative nkawe we tere yo trade ntuze kuri special reka burya wowe uri kuragenda uraba izo zagushikiriye urashobora kumva n'amatati ya tere yo trade kandi hajya we ubabwiye uti ibi nuko none ibintu murashobora mugira iki cyari ikintu n'amavuga none uzi kugira cyanaka ntibihinduka je ndibuka cyari habone cyo nigeze kubanguranya cyo nye mugabo baje kusaba impanuro arambwira acumba twebwe ibi bintu batwagiriza ngo twaranyaze inzu hama ndabasigurira n'ingene bimeze n'akamaro yuko atanugukurikirana mu butungane ngo nuko wari waratwaye inzu yabo nimbere byiza nimwe bikora mu mafamiye ni nk'ubu woja kurondera niba uzi kwiyonza utazi statut yayo genda ubaze uca ugenda kurondera nyene baratoranye yarampahereze tacabwira ngo mbere nasanze ngo muri bene iyo nzu ngo ntuzeye ngo harimo mu ofisi y'umupolisi ngo muri iyo famiye ngo twaciye twumvikana ngo duca turahabagurira taraheze hanyuma ndasubira ndasoboka gushika umenye uwo mupolisi ndamubaza nti mbe mubanye gute n'ababana ngo bajya tumaranira imanza ubu twarumvikanye bimeze neza urumva rero nka wewe ubujejwe ibya televiziyo ni ikibuza ko kuri asokiye juste bien yuko antake uvuga uti ni dosi impanze ushobora kuburakora abantu ukabahuza par initiative umuntu wese arakora ibyo ashoboye nk'ubu kavuga uti ngira ndabe mbega ejo none ca gisaka n'icaza co muri seve ubwo ni byiza ni byose nibosanga ari cenda barasenya ndabwira ngo vora na situation ingene imeze y'ivya televiziyo ugasanga warahejeje kubiperereza byose urabifise umwe wese ahari nategeza kumva ko abafise ingorane bimuhanze nawe bimuhanze ari n'utuntu twishe umuntu yogira dore kuza muraca inama mwese hanyuma ari mu bajeje umutekano ibintu by'imfungurwa bikurikirane burya abantu bo hasi barabacamo murazi abasagiye ubusa bita isambo ejo muzoza mubona hariya mu mayinite bariko bararyana inzara mukaja kubaguranya oya barashima yuko ari bimeze neza kuri kilo witi sava barashima mugabo hariho aba ofisiye kirano profite bakakura kakantu kubera ni sawa baranezerewe niyo bakwego akantu ntawe ubimenya mugaje ndabimenya gerageza ntihaze ejo muze musanga ibintu byarahiye
kubera mutabimenye mukurikirane ingene gestion logistique ibaho hariya mu mayinite hariya iyo hageze ku kabuzana harabaka reka ndazana bikurikirana ukebuke nkavyumva. Hanyuma ikindi nobahanura kabisa guhana amakuru, burya mwarahatswe pe, mwarahatswe abatari babizi muraca mubibazanya dede idazi na jede ko babizi na nyimwo hajya mwarahatswe. None rero je abajede n'imiburiburi ni muri muryama muhanye formation, none ntibishoboka ntibishoboka kwe mu general birashoboka yuko ku mugoroba none ko je murabona najamo abo bari mu rwego cyane kake kweri nka premier ministre shobora kurara ugacuba ko abantu barakenya. Je nararavye shaka murabe uri kuva ibujumbura uduga ngaha base fata ibugarama nyene gusa, fata ibugarama murabona amazu yubatswe ngaha ibugarama ni muharura amazu yari ahari muri 2005. Hari umuntu wibaka inzu atari muri dividende kubaka ni dividende utuye dusatire twose ubona na dividende. No problem aho yabaye rero twebwe twaraduga ikitunga turarema itunga mugabe ingorane zabaye ntitwigeze tugira amahera mashasha. Muriko muravuga ivya pouvoir d'achat n'iki ngo ibintu birazimvye, bizimvye pa raporo yuko tutagira amahera muga itunga turarifise. Jewe navuze tugire enquête turaba amahera ari ku makonte y'abantu, duce turaba inoti ziri ya circulation ndaze ko bitanga iyumvire kugira ndabitore naciye ku bintu byinshi. Je navuze mu Burundi dufise abantu batanu gusa batunze, abo bantu batanu bafise miliyoni 100 nizo ziriko zirazunguruka mu Burundi. Hanyuma jewe nciye ngenda gusaba ideni muri banke kuri za miliyoni 100 baciye bampa amahera ncaza kuri ibiraya ndasubiza rya deni canunguka imiliyoni 10 muri babantu ndagize gatandatu muri bo batanu bari batunze nanje ndagize gatandatu muka amahera ya circulation zakuze za miliyoni 100 muka nanje narase 10 sio haje ngiye kugura ikintu umva ndejeje muri banke abandi baba yatwaye kubera barayafise nayi wabo uhunda batwaye. Hanyuma jewe ngiye gutora muri banki rero ingene bigenda baca bambwira ngo ngurumva ngo ndikwanza miliyoni 10 zawe ngo tuguhe miliyoni 4. Hanyuma miliyoni 4 urumva ngacasa ikintu kigugu miliyoni 8 cyangwa ndarira yuko ikintu kizivye kubera ntaguse pouvoir d'achat ariko kinarinda yifise amahera rero twebwe ingorane twagize on a créé des richesses mugabo amahera ntihaza amashasha kubera inoti zose zasohotse zije gusubiriza inoti zishaje muze murabe iminsi yose ziza gusubiriza izishaje ziva muri circulation izindi zije. Twebwe rero ukaba ufise pouvoir d'achat mugabo udafise pouvoir de toucher haca haba rero mafia idasanzwe mu bintu bijanye n'amabanki aho umujama w'amabanki bashobora kumuha umuriyari akawutahana muhira. Je barabimbwiye narumiwe bashobora gukorera imiliyari 5 ugapakira mu kamyonete ugatahana muhira. Urumva rero baciwe yatanguranwa kubera ari make twebwe tubatuye twari urumva umwe wese arafise wacaye muri banki wagenda ukayabura ingorane naho zihagaze. Hanyuma igihe none nimwibuka kera inoti ko akawa keze hari inoti zo mukawa kubera iki zari shasha no kuvuga yara amadolari ikawa zarashoka amahera kaza mu kiya cya leta amadolari no kuvuga banki yacigura berbe yacigura ayo madolari yabene gihugu abarimye bagacaba inoti shasha uko baremwe ubutunzi. Uno munsi rero arema ubutunzi ntubone inoti shasha parce que on exporte you need for yambe to exporta muga to exporta muri fraud ugare umuze muratahura mubone ico mukwiye kugwanira icarico. Je nabonye mu cibitoki umuntu yidoze ngo bamwankiye gushora imyembe hanze
hanyuma nje ndamubwira nti reka kubesha ntibakwangiye reka nakore kigendo bigira genda uzane kontra y'ubufurunisi yo mwenda uyizane hamuyijane muri ministeri bacu baguha autorisation d'export kuko bizabiboneka amahera uzokuramo n'ingana zo kwinjira mu gihugu ngoya ivyo sivyo twari tumenyereye ngo mfuvye ndabiheba nuvuga hako hoza amadolari kinjira mu gihugu cy'u Burundi upfu mu biheba ni wa mutima wo banki igihugu ora ayo madolari yazanye beru biciyagura iyaguze warosa marundi ayo madolari nayo